Bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Ninde aringaniye nawe muremye ubujuru n'isi, ninde yogereranywa nawe? Ntawe uhari, nta nuzo kwigera haba. Niwe uganje kandi uzohora uganje ibihe byose. Niwe mwami Imana uhagurutse umutima w'ubwitange mu muntu, agahaguruka adatinye ubugome bwose bw'umwasi, agakoreshwa ibikomeye n'ibitangaza. N'ubu ndasenze mwami uhagurutse abagore benshi bitanga kubw'abandi kugira ngo isi ibone amahoro. Ndagushimiye kandi ndakurina haje icyubahiro kibi cawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ego n'ubu turacaganira ku bagore bakoze ibintu bitangaje mu isi, n'uyu munsi bakivugwa na twebwe turiko turavuga dukwiye kugera ikirenge mu cawe. Ego hari umugore yahagurutse ahaguruka aje gutunganya ibintu mu gihugu vyananiranye. Ahaguruka ari umugore kandi Imana ihagararana nawe imukoresha ibikomeye, aho abagabo bananiwe, aho abagabo batinye, warahaguruka nk'umugore akoresha ibikomeye. Reka dusome mu bacamanza, turasoma igice ca 4 duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo ico gihe Debora umuvugishwa n'Imana mukarapidodi niwe yari umucamanza w'Abisirayeli. Yakunda kwicara munsi y'igiti citwa ica Debora nyene, cari hagati y'Irama ni Beteli mu misozi y'Abefurayimu. Kandi Aisirayeli bama baduga baja kuri we ngo abacire imanza. Reka dukomeze kugira mwumve ivy'Imana yamukoresheje. Bukeye atuma i Kadeshi Nafutali guhamagara Baraki mwene Abinowamu, aramubwira ati Uhoraho Imana y'Abisirayeli arakugeza ati genda ukoranirize i Tabora ingabo ibihumbi 10 bo mu Banafutali no mu Bazebuloni, ngo nawe azokwega kwega Sisera umukuru w'ingabo za Yabina agusange ku mugezi Kishoni n'imikogote yiwe n'ingabo ziwe, kandi ngo azomutanga mu maboko yawe. Baraka aramwishura ati nitutajana nawe sinzogenda, ariko nitutajana ngo Baraki aramwishura ati nitwajana nawe nzogenda, ariko nitutajana sinzogenda. Aramwishura ati nuko tuzojana. Yamara rero ubwo rugendo uzogenda ntirizotuma ushigwa hejuru, kuko Uhoraho agiye kuzotanga Sisera mu maboko y'umugore. Nuko Debora ava hasi ajana na Baraki i Kadeshi. Amen. Murumva yuko uyu mudamu yahagurutse mu gihe gikomeye, mu gihe abagabo bacecetse bunamye, atawaragifise ijambo na rimwe avuga. Uyu mugore arabiraba aravuga ati ibintu ntibishoboka, ndahaguruka, haleluya, nkorera igihugu canje, nkorera ubwoko bwanje. Amen. Arahaguruka igihe abagabo bunamye, arahaguruka ngo agacira imanza Abanyisirayeli, kandi ngo yaroraniriza abantu. Badamu bakundwa bagenzi banje nkunda cyane, ndabinginga ngo mu abantu bimvuga kuri, mu abantu muhagarara nimucugwango ndagone naho ugoba gwerekeye umugabo wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umuntu wimvuga kuri. Haleluya. Umuntu abantu bashobora kwifuza, umuntu ashobora guhanuzwa n'abantu kuko bazi ukuri kuba muri wewe. Haleluya. Rero Debora ngo abantu bama baduga, ngo yicaye munsi y'igiti ngo citwa ica Debora gucira imanza Abanyisirayeli. Haleluya. Haleluya. Kandi irindi banga yari afise rikomeye, yari umukozi w'Imana, ngo yari umuvugishwa. Hama Imana iramubwira yuko igomba gutabara ubwoko. Iramubwira ati genda ubwire Baraki ahaguruke agenda atere, ati nanje nzobana nawe kandi intsinzi iri mu ruhande rwiwe.
Debora ngo abibariye Baraka aramubwira ati wapi eka ntahonja ibaze umwami yanka kujya ku rugamba atajanye n'umugore. Haleluya. Urumva ko ari abagore Imana ishobora gukoresha ibikomeye. Rero niko ndavuga aya majambo kubera iki kugira ngo wewe nihaba ari Imana yaguteretsemo cyangwa ari kiri kwaganiriza umutima wawe reka gutinya. Imana ntitoranya ku butoni, Imana ikoresha uwo ari we wese. Haleluya, haleluya. Ushira ubwo bushira amanga, uhaguruka ukore usokorora ibyo Imana yagushizemo, kuko ibyo yagushizemo n'umugisha w'abandi. Haleluya. Ngo ataramubarira ati je sinzogenda tutajanye. Undi aramubwira ati yewe wa mugabo we je tukajana nukuri intsinzi ntizokwitwa yawe izokwitwa yanje. Undi ati nta ngorane. Aravuga ati sawa ko wemeye ko tujana reka tuduge. Baduga urugamba, intsinzi baratsinda. Haleluya. Baratsinda bagarukana intsinzi kubw'umugore yahagurutse agatunganiriza abantu. Imana ikabona umutima uri muri ikawushigikira kandi ikamuha n'ikiganza ciza mu byo yakora byose. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, ibi sindiko ndabivuga pour kubivuga, ariko ndiko ndabivuga ngo nawe ndagutera intege. Aho nyene uri kurakorera, aho nyene uba, aho nyene muri umva bimvuga kuri. Haleluya. Bimvuga kuri abantu bashobora kukwitura, bashobora kuguhungirako, bamenya ati turafise umuntu w'imvuga kuri mu muryango, turafise umuntu w'imvuga kuri mu kazi dukora, turafise umuntu w'ukuri mu ishengero tubamo, turafise umuntu w'ukuri umva mu ishure twigamo. Haleluya. Ahuri ubu umuntu akora ibyiza. Haleluya. Debora Imana imukoresha ibikomeye mu gihe ciwe. Rero n'uyu munsi nkuko nahora mvuga amaze iminsi mvuga n'ukuri turakeneye ba Debora muri iki gihe. Turakeneye abagore bahaguruka, Imana ikabakoresha ibikomeye. Haleluya. Imana ikabakoresha ibikomeye. Debora yaca imanza ziroranye. Debora haguruka ajya mu rugamba, ararugwana kandi ararutsinda. Haleluya. Ararutsinda. Kubera iki? Kubera yarashigikiwe n'Imana. Nawe yari umugore yubaha Imana. Haleluya, haleluya. Ngo aramwishura ati nuko tuzojana. Yamara rero ubwo rugenda uzogenda rizotuma ushigwa hejuru. Mwavyumvise? Aranabimubarira ati tukajana nukuri wewe ntawe uzokuvuga tuzoshigwa hejuru. Ngo kuko uhora hagiye kuzotanga Sisera mu maboko y'umugore. Urumva? Kandi by'ukuri Sisera yishwe n'umugore. Tuzobibona. Yishwe n'umugore. Abagore b'intwari barahari, abagore b'imbaraga barahari. Barahari. No muri iki gihe cyacu barahari, ariko bikeneye ko bimenya bagahishurirwa ikiri muri bo. Haleluya. Kuko icyo kiri muri bo nabivuze nico gukorera abandi. Haleluya. Haleluya. Ngo bukeye Baraki ahamagaza abazeburoni n'abanafutali ngo bakoranire i Kadeshi. Nuko ingabo 10,000 ziraduga zimukurikiye na Debora nawe barajyana. Mwumvise? Na Debora ntiyiyonjoroye, aravuga ati yambariye niyo kwizego izobana natwe kandi izoduha intsinzi, kandi batahukanye intsinzi bantu b'Imana. Haleluya. Kubw'umugore umwe. Rero ntihagire ikintu uzovuga ngo wireguze uvuga ngo jewe intavyo noshobora, jewe abasino bashobora, jewe sina iyi korera muri wewe irakomeye. Nibyo ubona bidashoboka izo bishobora. Haleluya. Nabo batakumvira kubw'Imana bazokumvira. Amen. Amen. Biragusaba guhaguruka. Hagurukana izo mbaraga ufise, haguruka uko nyene uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu bisi. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Muvyeyi mwiza, sindambirwa kugushima no kugushimira. Uri gitangaza nyaguhoraho. Wewe ntukomeza abakomeye, ariko ukomeza abantu bose bahagurutse gukora n'umutima umwe, abo bahimbaraga zo gukora neza. Ngushima ivyo bakoresheje Debora. N'uyu munsi rero turakeneye ba Debora benshi muri urungangwe gacu kugira ngo nabo bashe gukoreshwa ibikomeye, isi yacu ibone amahoro. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cawe
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.